ndabaramukije amahoro bakunzi ba televiziyo Heritage turabaha n'ikaze muri kino kiganiro nihimbaza nkuko mubimenyereye aho tuba twakiriye umutumire kugira ngo aganire natwe kubijanye no guhimbaza. Rero kuri uno munsi twagiriwe ibakwe ryo kwakira pasteur umukozi w'Imana Pasteur Lopez Ninahazwe, ni umuririmbyi asengera mu ishengero rya CLG, hanyuma arongoye umugwi witwa Dr Voice, akaba umwanditsi w'indirimbo nka byose byaremwe nawe, ntabura uko abigenza, urandengera, yaruguruye, hamwe n'izindi zitari zike. N'iteka ridasanzwe ku kwakira Pasteur. Murakoze cyane, anje n'umunezero kuba hano, ndanabashimira kwiyumvira ko kudutumira. Ni Pasteur Lopez afise umupfaso n'umwe akagira n'umwana umwe. Urabizi ko Ego. Yes, namahoro mu muryango murakomeye. Tumerewe neza, turashima Imana n'ukuri. Ego. Twari tukumbuye mu kiganiro. Mwaraduhebye. Mwaraduhebye. Bon, nibaze ko igihe kibereye cari kino. Ego. Uje tuherutse no gusohora indirimbo nshasha yitwa Yaruguruye. Ego. Urashaka kuturimbira akantu gatonya ku ndirimbo? Ni indirimbo nziza cyane natwe to. Banza muzane dutambe ko turamasuma tuvuze turitiza amashi ya okay. Munteze nabi ntacu. Yaruguruye ubundi umwana w'Imana, icete canyagiriza yaragihanaguye, yaruguruye ubundi umwana w'Imana, icete canyagiriza yaragihanaguye. Amen. Okay. Yesu ni ntore mu ntambara, yatsinze rupfu na kuzimu, bisanzwe mwe muyamuzuye, akorera muri je nanje zotsinda. Okay. Yes. Waruduhenze ntago. Wow, vraiment ni indirimbo nziza cyane. Mbere yiyo hariho iyindi mwari mwakoze mu buryo bwa live, witwa ngo urandengera. Ego. Indirimbo nziza cyane yaturyoheye gose. Ego. Yeah. Ndibuka igihe twakwakira mu kiganiro wari watubwiye ko hari indirimbo nyinshi zariko ziraza. Ego. Sinababeshe. Niba tubeshe zari zi. Ego. Yeah. Hanyuma Pasteur, biraboneka mu by'ukuri ko mbega nk'izindi zikurikira zizoboneka ku kiringo kingana gute canke ibijanye n'ama concert mu bitegura gute kuko zimaze kuba nyinshi deje. Okay. Vuba atake duciriyemwo ku kwezi nyene. Donc mu mpera hari indi izosohoka. Wow. Amazi watwinjiye mu 11 naho ni ko hari yindi izosohoka. Haba no kwezi 12. Atake duciriyemwo mu kwezi ubu gushika mu kwa mbere. Hama inyuma gato imwaka utangura so tuko turatunganya concert. Amen. Zobamenyesha neza mu ntango. Ego. Ego. Hanyuma kandi kabazi kamatsiko, indirimbo ya mbere yitwa byose byaremwe nawe, wayikoranye na Dr Voice. Hanyuma mugabo indirimbo z'uno munsi tubona Pasteur Lopez wenyene. Bibenze gute? Nabone barimwe. Gusa peut-être ni kubera ngira kuri YouTube, abari kuri compte ya Dr Voice. Fait ni chorale ya église. Hama kandi n'ubu nabo baba barimwo muri izi zindi, ariko gusa ni mu buryo bwo kuba motiva gukora, kugira ntibumve ni jewe babace bama babona ije. Twabitanguye uko kugira ngo babone ko
turakwiriye gukora tugasohoka gusa mu mpome zine z'ishengero rero mu kubamotiva gukora buryo bujya twabitanguye uko hamo rero tuko turakora kugira ngo bumve ko biri mu groupe nibyo andika nk'ahantu hari MTC hakaba Pastor Lopez nibaze ko abantu biraryoshe birumvikana yuko kuba abantu bashaka kuba inspiré mu buryo bworoshe biratahorika twitege n'abandi nk'abo antuka yego ingabire zirahari amen hanyuma Bibiliya iravuga iratwankoraja juste ngo uburyo dukwiye guhimbaza Imana juste uravye nka mazaburi ahantu Dawidi yavuga ati umutima wanje namwe ibimbamo byose ngo muhimbaze uhoraho imbere yo kushikira ngaho ndashaka kukubaza guhimbaza Imana kuri wewe usiguriye novuga ko guhimbaza Imana ni kuyiha icubahiro cya ikibanza kiri hejuru y'ibindi bintu byose muze kuyiha icubahiro no kuvuga ngo mu buzima bwa misi yose mu byo ukora byose mu byo uvuga byose mu byo ubamwo ukama uyiha ikibanza kibereye icubahiro kikwiriye bivuga ku majambo make ni ukuvuga yuko ari ikintu gitangurira apana mu buryo bugaragara ahubwo gitangura muri decision umuntu afata mu buzima bwiwe ego benshi bakunze guhagarara kuri expression donc uburyo tubikora kuririmba kuduza ibiganza gutamba gufukama gukoma amashi n'ibindi ariko buriya umuntu ashobora gufukama canka karira canka kaduza ibiganza kubera asanzwe abibona babikora cakarira kubera emotion mugakaba ari umunyabyaha ko sinzi kubizi ko bonje ndabitse utarakizwa masaya 14h ryamye barashamo twimbo tworoshe twa Celine Dion twa Elton John n'abandi watwumviriza ukumva nyene mengo turakuryoheye benshi bakanadukoresha kugira basinzire rero kurira gufukama hari gihe bikorwa mu buryo bw'ikidini cyangwa mu buryo bwa rusange mugasanga abantu ntibumva insobanuro y'ukuri kandi ico buriya gufukama si gikorwa c'umubiri igikorwa cahereye indani kuko hari ikintu hejeje kubona hari ikintu hejeje gushoriko hari ikintu wumva Imana iri cyo gupusa gufukama shaka dozi biganza ico rero nico gihambaye kurusha iyi expression en fait hari uburyo juste abantu bashaka gukora ibintu nk'idini juste apparence nivyo bigaragara wowe uravuga uti d'abord hariho aho bigomba kubanza guhera ni mu mutima w'umuntu biga umuntu yovyibara ko gute kugira ngo juste n'Imana kandi mishobore ku apprécier nivyo biba biriko biragaragara hanze d'accord okay nyemere mbanze mu gikintu guhimbaza je ndabishira mu bice bitatu igice ca mbere ndacita guhishurirwa canke kumenya uwo turiko turahimbaza somye nka Yohana 4:10-22 Yesu ariko araganira n'umusamariyakazi ahantu hambere amubwira ngo yaba uzi ugusabye amazi yaba uzi amakuru venda cavuga ngo mwe musenge yo mutazi avuze mu musenge yo mutazi no kuvuga abantu basenga badafishuriko batazi iyo Mana bariko barahimbaza aho rero urumva iyi parti ya mbere irakomeye d'abord urafise revelation cyangwa guhishurirwa cyangwa gutahura kumenya uwo uri kurahimbaza kuko iyo utamumenye ushobora kubikora nabi cyangwa ukabikora mu mubiri ubwo kudahishurirwa cyane akarorero Yesaya gice ca mbere ca kabiri ca gatatu gushika ca gatandatu ca gatanu Yesaya guma yerekwa ibya kuba Karudaya ayaguma yerekwa ibyo kubandi ngo ku chapitre ya gatandatu ngo guhera ku murongo wa mbere aca avuga ngo umwaka yatanzemwo ngo nabonye umwami Imana cette fois ntabonye ibyo kuba Karudaya by'ubwami kana abonye Imana ngo n'ubu byagiye ku ntebe ya kanzu yiwe en fait yahishuriwe Imana
amaze kubona igicapo c'ingene mu ijuru bimeze n'Imana icubahiro ifise aca yibona nyahana aca avuga ngo wewe ndagowe ngo ndi umunyaminwa yanduye feti yaciye yarabonye ubwiza bw'Imana aca arabona uko ameze epota yaramaze un prophète yaguma yerekwa yaguma abona abandi abona mugabo comme yabona abandi ntiyabona Imana maze kuronka ishurirwa ry'Imana yaciye abona icari bica biramworohera no kwihana rero raba na Yesu ari ku musaraba n'ibisuma bibiri kimwe nticahishuriwe cawe ati turi kumwe gusa ati nambura umwana w'Imana wikure ngaha natucu dukura ikindi muga kiraronka ihishurirwa kiravuga ngo mwami wanje urumva iryo jambo ndabo mwami wanje hama kiravuga ngo ni washika mu bwami bwawe kironsishurirwa nuko si umuntu asanzwe n'umwami arafise ubwami ni wamara gushikayo uranyibuka kubera kironsishurirwa giciye kironka accès no ku bwami bw'Imana rero iyi parti ya mbere ndahagara cyane guhishurirwa duhimbaza parti ya kabiri nkunda kwita bon purification canke iki ya kabiri iconcerna twebwe duhimbaza ukuntu tuba dukwiye kuba tumeze n'amajambo menshi Imana ihamagara igihe Yoshafati kavuga ngo mushimbira abaririmbyi ngo bashajishije ukwera Dawidi naravuga ngo I will praise with a clean heart nzohimbaza n'umutima utunganye amen ahandi akavuga ngo yuri kurasoma Abaroma 12 mutanga imibiri yanyu yimbanza ibizima bihimbara Imana niko kuyikorera vako bavuga gukorera bakora bavuga ikintu umuntu atanga donc umubiri wawe ubuzima bwawe ukabishikanwa imbere y'Imana hari version zozo y'icongereza nka message ivuga ngo your daily life ubuzima bwawe busanzwe buri ordinaire kujya kwambara iki ubizane nk'ishikana barashiramwe n'itiro witange nk'ishikanwa imbere y'Imana amen tukaca tubona ikindi kintu mbabarire ngeze ahantu usanga navuze menshi it's okay Amosi 5:23 avuga ngo nkurira urwamo w'indirimbo zanyu no guhibongoza n'Imana ibikira vuga ikabuza abantu ikumva ari urwamo indirimbo ariko ugiye gusoma nka byakozwe n'uma 14 ukumva Imana ivuga ngo gusenga ivuga koroneri gusenga kwawe no kugira ubuntu byaduza imbere yanje nk'umubavu byacitse icibutso urumva Amosi ivuze ngo nkurira urwamo indirimbo baririmbye zabaye urwamo aha muga mu byakozwe n'intumwa biduze nk'umubavu mota neza donc ibyo dukora byakigwa Imana ntiraba guhibongoza camajwi gusa icambere ibanza kuraba umutima w'umuntu ayikara bitanga umeze gute kugira yakira iryo shikana very important sindi kurumva ahantu ho Yesu avuga ngo ahagarika gutangisha ishikana niyo umuntu agomba kuja gutangisha ishikana ngo akibuka ko hari icapfa na mugenzi we unaca abanza arindire agenda atunganye na mugenzi we hamaca azanishikana sindi kuri kurumva donc igikomeye ishikana igikomeye umuntu agira atanga ishikana ameze gute cyo tumana Imana yabwira Abisirayeli abaherezi nabo baritangira ibimazi kuko batejejwe Imana ntiyakira ibimazi ahubwo umuntu muherezi cyacimwicira donc igikomeye nicari gutanga ishikana igikomeye ndagitanze meze gute aha rero niho nshanza iyo uwo mutima uhicubahira Imana niho rero kwagufukama kwakudoza ibiganza kwagutamba bigira importance ntibibe kwishusha yes ubuze ibintu bikomeye cyane en fait nibyo umuntu yashaka kuduza amaboko umuntu yashaka ku declare amajambo meza umuntu yashaka gusimba umuntu yashaka gukora icyo cyose ndavuga kigaragara mugabo ivyo bintu Imana ikabije nkaho ari urwamo kandi ari umwana w'Imana okay bisigura ko bon nivyo turiko ikiganiro gifite intumbero yo kwigisha abantu ku ubuzima bwo guhimbaza no kuvuga yuko mugabo Imana yakeneye the true worship bwo guhimbaza kukuri
uguhimbazwa kuri ntikofatira kuri ibyo bigaragara wowe hari ahantu uvuga uti ahubwo abantu bakwiye kubanza kuba bari bafise clean heart. Ego abenshi bacavuga muri Kristo Yesu twarejejwe tanko nta kamaro uwo mutima usanzwe uhari wejejwe. Tutandukanye ikintu kimwe hariho ukwera kwigikorwa Yesu yakoze catugiza abera, ariko hariho ukwera kundi kuva kuku reponda kuca Imana yatugize. Kuko ndi umuhungu ndafise ukuntu nambara nubwo ibihe byahindutse, nari kuvuga nca nambara ipantaro, hari ukuntu nicara akaroro nta mukobwa yoza ngo ace yicara uko Petero ngira yambaye ipantaro. En fait kubera ico ndi kirambwira ingene nifata, sivyo? Nico gituma rero nubwo Yesu yatugize abera ntihaca avuga ngo mubabera nkuko nanje nduwera, sivyo? Rero haraho bidusaba uwo mutima kureponda ku rukundo Imana nico yatugize. Ego mu kubishitsa mu buzima bwa misi yose kiri très important. Ni nkuko nk'akarorero jewe na madamu wanje turi umwe, sivyo? Yumvira hari ikintu twapfuye ngacanza nkaza nizanisha amakado, ngaca nizanisha kumbwira je t'aime, ariko nababaje umutima wiwe. Wibaza amweke bari maraye hari umugore wandi wibaza ko yonezerwa ngo ndamuzaniye kado. Kado ntishobora kuhamplace umutima. Mbanza kunezereza umutima nkavuga pardon nakubabaje. Iyo tumaze guhuza imitima imaze guhuza niho nakadigira valeur canke ijambo ryose novuga ryiza ryogira valeur. Je t'aime yanje namukomerekeje namubabaje, je t'aime yanje ntacivuze. Je t'aime izagira ubasha kuko imitima isanzwe ihuza. Niko rero no ku Mana bimeze. Turi abana bayo, turi umugeni wa Kristo, mugabo iyo hari ikintu twakoze kitahimbaye nk'abana nk'abageni turaheba. Okay, nuvuga yuko imbere yo kuja muri uwo mwanya wo guhimbaza Imana umuntu arakwiye kubanza gutegura uwo mwanya. Ego wanashima kabwiswa ku buzima bw'umwanya wose mu misi yose. Apana byandi nguruma ngo mpava nja ku rushenge. Oya ushobora kubura aha mwibarabara uri he ukavuga ndababaje umukunzi wanje vre pardon. Simaka ngo unza si ibintu birebire kandi ngurinda gufata byagezwe birebire urinda ugira ukarabe ugira iki. Oya ni reconnaissance yo mutima Mana iki kintu nk'umukunzi wawe. Ego mugana nivyo kuko wanakivuze Yesu abwira bariya bantu ati ugiye gutanga ishikanwa ukibuka ko hariho ikintu kitari ubanze urepare. Yes, wow, ni kiganiro himbaza tukirimwo turi kumwe na Pastor Lopez. Reka ndagusabe uturi imbere kuri ntabwo kwa bigenza. Ntabwo kwa bigenza. Yeah. Niwe mu ndirimbo abantu bakunda cyane. Yego. Yesu wacu aratangaje, inzira ziwe zirenga ibihumbi, ibikorwa byiwe bisiga ubwenge. Ndahiriwe kumugira ntabura uko abigenza, ukwakora ntako nzi, ziracamwo ntazo nzi, ico nzi nuko arema inzira. Ntabura uko abigenza, ukwakora ntako nzi, ziracamwo ntazo nzi, ico nzi nuko arema inzira.
ntabura uko abigenza. Haleluya. Amen. Ntabura uko abigenza nihimbaza kandi turi kumwe na Pastor Lopez ati Yes. Imbere yo kuja ku guhimbaza Imana utangura reparation, utangura kuba ufise umutima uri clean, kandi ivyo ni ubuzima bwa misi yose bw'umwanya wose kandi ahantu hose. Pastor, reka tugaruke umuntu yahije kumva yuko umutima wiwe wemeranya n'Imana, juste araje turageze mu mwanya wo guhimbaza, hari ibyo kuduza amaboko twabivuze, hari ibyo kurira, hari ndashaka tuvuge kuri ibi bintu nyine bigaragara kuko navyo birakenewe. Yego. Ibi bisiguye iki mu bijanye na act yo guhimbaza? Yego. Reka tuvuge akarorero. Igikorwa cyo kuduza ibiganza. Benshi peut-être hari igihe babikora batabizi. Hari igihe ushobora no kuja mu ishengero ugasanga worship leader ariko aragwana ashaka kubwira abantu ati duza abana ati tuyadugirize. Yego. Bisiguye iki? Yego. Igikorwa cyo kuduza ibiganza harimo ibintu bibiri. Icambere ni soumission canke ikorwa cyo gucira bugufi umuntu afise autorité kanaka. Akarorero nk'ubu bagufatika inkoho bijya dukunze kubona holeme, no kuvuga ngo unkoze icugo ndaciye bugufi, ndaciye bugufi. En fait harimo igitinyiro c'uwo muntu. Rero iyo dukora ni kigereranyo mana ntaco turi tutagufise tugira agaciro kuko tugufise. Rero mu cubahiro cawe turataritse ibiganza. En fait turaciye bugufi musi ya autorité cyangwa musi y'ububasha bwawe. Iki ni symbole tubikora. Donc ukwiye kumva ntaritse ikiganza mpaye honneur, si acte gusa y'umugigwa mwishenge. Mpaye honneur, ndaciye bugufi mu cubahiro c'Imana yanje. Okay? Ni na symbole aussi uzurabe sindabona akarorero turitiza ibintu byo mu mubiri kugira utahure n'ivyimwe. Urabye nk'abantu bari ko baraba match, nta muntu aryohewe atsinze, nta muntu aryoherwa wow s'engage le corps, birajana n'umubiri. Hariho hariho gucelebra, donc kubigaragaza n'umunezero. Rero nico kirakora. Ikindi iyo tubona nk'igikorwa cyo kwatura kuvuga n'amajambo, hari abantu rumva niyo tubona Yesu ariko arigisha gusenga avuga ngo nimwasenga muvuge muke. Ntiyavuze ngo mwiyumvire, muvuge. Turavuga. Hariho kuvuga. Hama n'ingene Yesaya abona mu ijuru n'abatama abamarayika baba bariko barasemerera. Umva barasemerera. Hariho des déclarations, proclamation. Sibyo? Hariho kuvuga. Rero kuvuga ni nk'uko. None kugushima. Umuntu kugira ndakubwire kuberewe usa neza nogira umutima oya ndabigaragaza kugira ngo onya byumve ko muntu ndiko ndabibwira byumve n'abariho tu ndamuhayagize cyo tumare tuvuga n'amajambo uri mwiza Mana, ugira neza, uragororotse, urahambaye. Rero hari guproklama, kuvuga. Rero mu mwanya wo guhimbaza no gutazi yabwizwa kubaho de declaration, usemerera. Para ko hari umwanya wo guhwekera navyo ikindi harimo guhwekera. Hari guhimbaza mu gacerere. Kuvuga mu gacerere kenshi nigi umutima uri kurarimbura. Kuri ibyo bintu uri kuravuga canke kucimana iri. Aho ni naho kenshi Imana nayironkera akajyo ko kuvuga. Harugo na Bibiliya bitwereka amaverse menshi avuga ngo nzoguhimbarisha, nzogutazirisha guhwekera, agacerere. Akanya ko guhwekera ukamedita mu mutima wawe. Ikindi hariho gutamba.
intambo intambo mu buryo bwo kwigina bice binyibutsa kandi uburyo tubwizwa kubikora gutamba ndagifatanye no kwiha kamo kuvuza kamo ro kuma kamo kumunezero ndabifatanye ingene byabwizwa gukorwa byabwizwa gukorwa n'umunezero mwinshi ndawugeranye n'iki kintu fata ndavyibuka mengo hari 2016 2017 mpora ndaba match kunda equipe yitwa Real Madrid yari yatsinzwe ku munota wa nyuma mukinyi aragombora twa Ramos ku munota wa nyuma muri finale kandi ya Champions League nararavye ingene abantu banezerewe ndibuka nayo kubona petit frère yarirutse warabona abantu bakuze canke bato agasimbira ku muntu akamuterura agafata ifana yiwe akayisuka afite umunezero petit frère wewe ari araza gutwe aravuga mu ndimi arasimba hirya iruka ndavuga ndayobe gumbe araryohe kubera ikipe yumvire rero ku Mana umuremyi wacu umuzigamye wacu udukingira uwaduhaye izina n'ikibanza mu mutima wawe akadusedera n'ubugingo budashira gute tutobikora n'umunezero uko rero abantu babikora banezerewe yumvire rero ari wewe utsinze kijya gitsinda ugomboye ekipe yawe iratsinze ku munota wanyu ijya santimugira sindabona umukiya cagenda atambuka buhoro buhoro ijya santimugira ijya santima abafana bagira abariyo tugira n'imbere y'Imana gutamba mugo koma karuru kumunezero kica Imana isigura turafise akaroro cyane ko umuntu yabikoze neza yitwa Dawidi umunsi mubiri tubarira ko yaratambye impuzu zirakoroka ntiyanabimenye hama ndakunda kantu ngo atambira Imana ngo yiginagura imbere y'Imana mbwa hepfo umugore wacu ambwira ngo aho nta soni ngo kujya kwikiriza ngo imbere yatujya dukobwa Dawidi ati je nta dukobwa nabonye je naye ko nigina imbere y'Imana yankijije icumu rya so wawe rumva umwe yabona kwigina gutamba imbere y'abantu undi akabona gutamba imbere y'Imana niho rero benshi bahoragira amasoni kwera abari mu mubiri canke umushinga ntahe cyane umufasoni iyo bicangaje ubufasoni n'ubushinga ntahe uri kubikora nka wewe ariko uri kubikorera Imana nta kutokwireko yego n'ibindi rambarara sinzi nyibutsa nk'ibindi n'ibyo kujyama hasi kuzana offering offrande voilà ni reconnaissance kuzana ishikanwa ni reconnaissance era impuzu wambaye amagara ufise deja n'amafaranga ufise n'akazi ufise niyo yatumye ukaronka juste ni reconnaissance yo kuvuga ngo ivyo mfise ni wewe amen rero kubigaragaza mu ishikanwa navyo ni gushima Imana mu byo ufise mu kumva ndacanze n'Imana kujya bivuga ngo udasukiranije nanje arasanza kumva ko mu byo mfise Imana urafise ikibanza no mu bigaragara hana mu majambo gusa mu gutamba no mu bigaragara ego ni n'uburyo bwinshi bwo ku exprimamwo guhimbaza no gutazira amen ego ashobora kuba hari ibyo nibagiye ukoma amashi ni sinzi ni antuka iyo tubonye ndamaze kuja nko manama nk'umukuru w'igihugu aba yatumiye icambere abantu barahaguruka mu guha honneur umuntu agiratse hama kandi barakoma amashi rero iyo dukoma amashi si moral ni honneur nyakubahwa Imana iri muri kino kibanza nyakubahwa umuremyi w'ijuru n'isi data wacu araha Imana ihambaye iteye ubwoba rero ni honneur
ni kumva mvuge gute terme y'ikijene gushuhira Imana ego wow c'est vraiment ni ibintu byiza cyane nizera ko abantu bariko barumviriza kino kiganiro hari ikintu bariko barakira mu byukuri bisigura yuko uguhimbaza Imana ntibyari bikwiye kuba nigana ko mu worship leader nikoraniro byari bikwiye kuba ubuzima butemba ku muntu wese afise ubutahura afise revelation y'Imana ariko arahimbaza kandi yiprepaye